kuri bya bikere batera imigere ucya kabiri batubona kuri tele usubira inyuma n'imbere kombele yaransi kubazamo izishuti za pele oya Ntagaso atuye Ntagaso muze tunywe buno munsi uno munsi ntaso ana bintu by'udusoda kuno munsi. This is Double J Bad Boy Killer alongside Kirikou alongside Vyose on the flow. It's Double J all the way from GTG, Kirikou all the way from Anjizi Kugasaka, and Vyose all the way from KY's Paradise. Abosema kugira ati oya Ntagaso, oya Ntagaso. Yes, ni indirimbo ubona yuko indirimbo yaje ivugisha abantu benshi abivanye n'amakimbirane yari hagati y'abano basore bose, ariko by'umwihariko uno musore Double J no mu DJ yiswe DJ Paulin abivanye biciye ku indirimbo yakoranye uno musore Double J yakoranye na Dr. Jose Chameleone Other from Kampala, Uganda. Indirimbo bise Sinokwirarana. Indirimbo iza gutera amakimbirane hagati ya DJ Paulin na Double J. Umwe avuga ko indirimbo ari yiwe, uwundi nawe akubwira ati urahumba indirimbo si yawe, maze biza kurangira n'indirimbo ikuwe ku rubuga rwa YouTube rwande wa Double J. Haba ibintu byo guterana amajambo, amavuga ati ndaguhaye periode ingana kunuku indirimbo utarayisubiza ko jewe uzocumbona, undi nawe akakubwira ati nanje ndipoweye genda yisubize ko kuri umugabo ndabe. Yasubiye nyuma rero birakurikirana bize kuvugwa. DJ Paul avuga ati nana numvise yuko Double J nyene yaciye afatana na Kirikou basanzwe bari kumwe muri Billman Boys, afatana kandi nande na Vyose on the floor kugira ngo bakore indirimbo yo kumucafuza cye kumuvuga nabi. Aravuga ati amera nk'ubaha gasopo ati baze bihende bayishire hanze, ati umwavoka wanje arasamye nka Crocodile Gustave izohita irotsayo. Ivyatevye kabiri indirimbo baciye bayishira hanze, bashyira hanze ino ndirimbo nyene Ntagaso. Ntagaso imaze gusohoka neza na neza, turashobora kuyisesangura, dufata kaya tubaze tuyisesangure neza. Mbega indirimbo vya vrai ugiye kuyumviriza irimwo kuvuga nabi DJ Paulin, barimo izina mvugamo Kirikou ni watangura avuga ati bashyiramo amajambo, ano majambo ndakwibutsa neza na neza ni Flashback. Ano majambo n'amajambo yigeze kuvuga igihe ano makimbirane yatangura neza na neza, umuriro ukiri kuraka ku ndirimbo Sinokwirarana, igihe donc DJ Paulin yashiramo yuko ari mu dossier yaza ashiramo na Kirikou namubwira ati mumborere cyane ibintu je sindimwo byanyu, ariko kandi ibyo gutinyana navyo nyene sindimwo, kubahana ndimwo. Ano majambo acarongera aragaruka abariyo atangura kwino ndirimbo. Tugena kwino ndirimbo neza na neza. Ari indirimbo yanavugishije benshi bivanye na production yayo, benshi bazavuga ngo harabaye copy. Ino ndirimbo grafise copy anshatse tuanze tugende neza na neza mu mizi Polampo atarabaye ibintu vya copy kwa. Yes, indirimbo iriko iratangura ahanyene, iriko iratanga umvirize ngahanyene ahanyene mbabarire cyane jewe sindi harimo akantu k'akamelodi k'indirimbo izwi. Indirimbo imaze igihe kinini indirimbo ari yitwa gute? Indirimbo ni indirimbo y'umusaza kuva muri Nigeria. Umusaza yitwa ni the CEO which is YBNL bamita Olamide. Indirimbo yise Motigbana reka ndakumvishe gato indirimbo Motigbana. ucya kabiri batubona kuri tele usubira inyuma n'imbere kombele yaransi kubazamo izishuti za pele. Iyi ngiyi Motigbana ni iyi ngiyi umvirize gato ino ndirimbo kunitangura. Okay, ako kantu yakumva twagiye no ngaha wumve ndi mu bantu batinya abantu byo kubahana ndimo, ariko ibyo gutinya umviriza hanyene awakumvise umvirize neza buke mbabarire cyane jewe sindi mu bantu batinya ibyo gutinyana sindimo.
wakumvise wowe uriko urakumva uriko urakumva uriko urakumva uriko urakumva oba uriko urakumva ariko rero ivyo byose c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, ivyo biramenyerewe, ivyo ni ibintu bisanzwe. Donc inspiration habaye copy ni kwa kundi ukopia melody ugakopia amajambo ugakopia na beat, sino utwo tuntu du sample mwene utwo ni ibintu bisanzwe vyamyeho kuva kera no mu ndirimbo zigiye zitandukana navyumva ivyo ni ibintu biri very simple. Ni nko kuvuga ngo indirimbo ifise amanota n'indiri asa n'amanota y'indi ndirimbo ukavuga ngo hari copy. Donc ni ibintu umuziki uri ngaho nta kindi kintu gishasha kiraza kiwujako nta kindi amanota najya nyene nimba indirimbo ihuje amanota n'iyindi c'est tout à fait normal. Yes, indirimbo rero iraja hanze of course. Tuve ngaho tuve muri construction yayo tugende rero sasa ku ndirimbo igiye hanze. Indirimbo ubona yuko ni abasore bayikoranye ubwenge cyane, ubwenge kabisa. Ni indirimbo ubona yuko nkuko vyavugwa ngo izo biriko ari indirimbo ari diss track kudisinga DJ Paul, ariko indirimbo ubona yuko bayihaye ishusho indirimbo za vibe, indirimbo za summertime, indirimbo zo kuryoherwa. Ati Ntagaso muze tunywe ati turi vya bikere batera imigere ni double J. Ivyo c'est normal kuvuga ati jewe nditsegere batera umugere ariko baca basanga banyunguruje, c'est tout à fait normal. Okay, ni indirimbo ubona yuko aba ariko aravuga ubuzima bwe yaraciyemwo kera ko ataraba double J muzi ubu akabuvuga ati je kera barantera imigere kera iki niki ni indirimbo ugiye neza kumviriza construction yayo ukuntu yubatse ukuntu yanditse nta hantu na hamwe ubona yuko bavuga inde bavuga izina DJ Paulin. Nikora nk'abo bajama ati ntaco bazotugira kuko nikora nk'abo bajama. Abo bajama sasa ni bande? Bamenyereye abo bihwabira ati hano haranyerera mugende buhoro. Bamenyera ivyo birira ariko hano bacire bino birarura. Abo ni bandi. Okay, uyu ni Kirikou akiri aca yinjira yashize mu mipango. Ngo uyu muziki si gwawe, uyu muziki si gwawe inde sasa yuko barabwira DJ Paul ari muri yarasa uretse yuko yavuze ko yabivuyemo asanzwe ari muri secteur ya musique, arese muri secteur ya musique biga niwe yari karavuga ngo uyu muziki si gwawe twagiye ngo ubu Burundi si gwawe oya ni si gwawe ati ntudufate nko kumwe tugi wawe. Abirumvika ko ari umuntu weko baravuga ariko nta muntu bigeze bavuga izina oya Ntagaso ngo wapi kwe ku munota wa kabiri n'imisogonde 12 Kirikou acagaragara yambaye ariko aratambuka bamukamera inyuma yambaye ipataro inyuma ku ipataro ku kuguru kumwe ukuguru kw'ibubamfu ariko ifoto y'umuzungu mengo n'umushinwa y'umushinwa iburyo naho hariko ifoto yande ya DJ Paulin. Mbega araho bihuriye no kumudisinga yoba yagishizeho kubera kudis canke ni kujya ayo umuntu ashobora kuko sijya mbere Kirikou tubibona yambara impuzu zirika amafoto y'abantu bagiye atandukanye. Tunaze kubona yambaye impuzu iriko ifoto ya Big Fizzo, aramaze kwambara impuzu iriko ifoto yande ya umurapere rest in peace kuva mu gihugu cy'u Rwanda bamwita gute bamwita J Polly, yambaye impuzu iriko ifoto yiwe bigiye bitandukanye bikagereza sinya yuko hoba hariho ukuntu yoba abemera. Mbiga iyi kwambara ino mpuzu iriko ifoto ya DJ Paulin byo bifatanye nuko yashatse kugaragaza urukundo yuko amukunda yuko amufana. What about this picture? Nuko bimeze nuko vyifashe. Indirimbo rigiye hanze ahantu hamwe irinda ihera indirimbo y'iminota 5 n'imisogonda 3 irinda ihera 5 namwe wumvise bavuga izina DJ Paulin. Sasa rero tuca tuza muri kigenekerezo rya 18 kuno ukwezi nyene kwa gatandatu mwaka 2025 aho haci hagaragara amafoto bano basore bose bari ahitwa kuri PG police judiciaire ariho bari bose biboneka yuko basa n'abantu barengukijwe imbere y'ubutungane bose uko ari batatu.
sasa biteza uruhagararo muri industry ati mbega ya Gustave yoba yasamye ya Crocodile yoba yasamye igomba imire mbega ni DJ Paulin yoba yabarengukije ifashe gute nta kintu na kimwe bigeze bamenyesha kubw'ivyo na kintu kimwe bageze bavuga kuri ivyo ariko byagiye kugaragara neza na neza amafoto agaragaza neza na neza bari kuri page neza na neza ubona yuko bari banakikujwe hari n'umupolisi bari kumwe benshi rero baravuga ati ni DJ Paulin yamaze kubarengukisha kugira ngo baje gusigura ibigiye bitandukanye kwiyo ndirimbo surtout kubijanye n'iyo foto inyuma yaho gato ahagana amasaha ya 2 z'ijoro DJ Paulin yanasanzwe yibereye muri vacances atagiye barizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko ahagana mu masaha amasambiri z'ijoro zirenga DJ Paulin niho yasesekara mwibanga rikomeye hariya ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye aca asesekara neza na neza ngaho ku kibuga c'indege benshi baravuga ati noneho vya bintu nivyo kubona nawe aciyaza vya bintu nivyo ariko rero ni muvyo yabajijwe agishika ku kibuga c'indege yashoye kubazwa yuko ivyo bintu donc aribo yabarengukije imbere ariko DJ Paulin yaravya aravuga ati ivyo bintu nta nivyo nziti n'indirimbo yabo jewe sinigeze ndayumva sasa rero vyose bigiye guterana umuntu akace yibaza ibi bintu what's wrong DJ Paulin yavuze ngo oya jewe sije nabarengukije Gustave yanje ntabwira asama ariko abasore tukaca tubabona kuri page mu Nyamiramabi sasa ivyo umuntu abifatanije bica bivyara iki nigiki bishobora kuca bivyara bino bintu umuntu abifatanije iko biratahurikana gatoya biga ikibazo umuntu ashobora kwibaza mbega yoba ari beze bano basore baba barumvise ko DJ Paulin agomba zetireka rero dukine beze tugende hariya kuri page ashoye kubaza hariya kuri page ya Facebook Aston King Original ati mumbarire biga yoba koba kwari gutembera bafashe urugendo baja gutembera kuri page mbega ino ndirimbo Heyelema irimo amajambo adisinga DJ Paulin mbega Heyelema DJ Paulin niwe yoba yabarengukije imbere y'ubutungane mbega nimba yo bari beze boba bayikoze kubera bumvise ko DJ Paulin agomba ze mbega yo nimba ari beze DJ Paulin boba baravugaye nawo basore ati reka dutegura akantu kakabeze ugasanga urashobora gusanga barabivuganye tireka tugategure tugapange mugende kuri page nanje ndiko ndaza ngomba nshike biza kuca noneho bisana yuko ari jewe nabajanye banza nyivugisha benshi ariko byose numva birateye amakenga nta muntu ashobora kuronka inyishu ya nyayo nta muntu ashobora kumva inyishu ya nyayo kuri kino kintu reka rero umwongereza nakubwira ati time will tell wait and see turindire sasa turabe aho bigiye guherera kuri bano basore batatu na DJ Paulin hamwe na Gustave yiwe mbega bigiye kubandanya biti nuko bimeze nuko byifashe mutibagira gukora subscribe ari ku rubuga rwa YouTube Aston King Original